Amahoro mwebwe mwese mwahisemo gukurikira ibiganiro vyacu kaze muri ano makuru mu Kirundi tubashikiriza tukahera ku ngingo nkuru ziyagize. Inama nkuru ijejwe kumenyesha makuru ngo irashimishwa n'ingene ikorana n'ibinyamakuru no munsi urongoye urwo rwego avuga ko bagiye kwiga ingene umwuga wo kumenyesha makuru wakozwe mu gice c'amezi 3 ya mbere y'umwaka w'ibihumbi 2023 ushira ibihumbi 2024. Umugwi Sever ujejwe ukuri no kunywanisha warashikirije kuri uwa mbere inama nshingamateka na nkenguzamateka icegeranyo c'ivyaranguwe mu myaka 4 urongoye uwo mugwi akaba yamenyesheje ko amatohoza ku bwicanyi bwabaye muri Ntega na Marangara azotangura mu mwaka uza. Murabikurikira mu kanya mw'idonido ryano makuru. Dasubiye kubaramutsa. Inama nkuru ijeje kumenyesha makuru imenyesha ko inezerezwa n'ingene umwuga wo kumenyesha makuru n'imigenderanire imeze n'abarongoye ibinyamakuru muri kino gihe. Ivyo bakamenyesha ko igiye kwiga guhera kuri uyu wa kabiri ingene umwuga wo kumenyesha makuru wakozwe mu gice c'amezi 3 ya mbere y'umwaka w'ibihumbi 2023 ushira ibihumbi 2024. Rw'amanama ategekanywa n'itegeko rya CNC ikaba ari inama ya mbere yo muri uno mwaka w'ibihumbi 2023 ushira ibihumbi 2024. Tukaba rero mu vyo tuza kurabira hamwe harimwo ikijanye n'ingene umwuga wakoretse, umwuga w'amenyesha makuru wakoretse muri iki gice ca mbere c'amezi 3 aheze. Gutyo rero turaza gushobora guca hirya no hino ibijanye n'udukosa twovuga tutajanye no guteza imbere igisata c'umwuga wo kumenyesha amakuru. Urwego rujejwe gucungera amakuru rurimwo abantu 15 rugizwe na biro yamaho ariyo twita biro executive hamwe na biro itamaho ikorana rimwe iyo tubahamagaye. Ikituraje ishinga muri CNC nuko umwuga wo kumenyesha amakuru wokorwa neza, wokorwa mu bwigenge ntangere, wokorwa ukurikije akarangamutima kawo. Nako noneho iyo bigenze gutyo amakosa araheza akagabanuka. Amatohoza yabaye ku bwicanyi bwo muri Ntega na Marangara ngo azotangura mu mwaka uza, n'ayajanye n'ubwicanyi bwabaye mu 1993 ngo azokurikira mu mwaka w'ibihumbi 2025 hamwe uburyo bwoboneka. Vyashikirijwe kuri uyu wa mbere mu gihe inama nshingamateka na nkenguzamateka zakira icegeranyo c'uwo mugwi c'imyaka 4. Ariko rero uburyo bwo gukora ngo ntibukwiye bikerekanwa na rusansuma iriko irakogwa mu ntara 3 kuri 18 zigize igihugu c'u Burundi. Ni nkuru tubaza mugenzi wacu Mihaye Kanyange. Iyo rusansuma iriko irakogwa n'umugwi Sever mu ntara 3 kuri 18 niyerekeye abagandaguwe mu 1985 gushika mu 1973, ababuzwe irengero, abakingiye abandi, abamaze gusaba no gutanga ikigongwe. Bikaba biriko bikogwa mu ntara za Cankuzo, Bururi na Rumonge. Umushinga mateka Kome Manirakiza akabaza icatumye hatogwa izo 3. Rusansuma mwafashe ko mugiye gutangurira mu Cankuzo, Rumonge na Bururi. Kubera iki mwatoye exactement Cankuzo kandi twamaze kubona ko atamuntu yahatowe, ngira no kugira ngo kumbure mutohoze cyane mubone ko rero bariho
na Rumonge hamwe na Bururi. Ngaha Pierre Claver Ndayicariye arongoye umugwi CV hamenyesha ko ari bwo buryo baronse. Iyo turiko turakoresha uburyo turaba mbega baduhaye amafaranga ngahe. Amafaranga baduhaye yabaye y'ama province atatu tumaze kudetermina ko atatu cyo turaba province zifise amakomine make kuko dukorana na les autorités locales. Iyo ugiye kudeploya abantu mu makomine atanu sicyo kimwe no kudeploya abakozi ba recensement mu makomine 11 ajya amafaranga na ya Rumonge na ya Bururi na ya Cankuzo ariko dushagura Cankuzo twacaguye kubera ko twatoyeho amakuru make yabishwe. Hashikirizwa icegeranyo c'imyaka 4 kubwicanyi bwakozwe mu Burundi mu myaka 60 gushika 1973 uyarongoye umugwi Severe yanamenyesheje ko mu mwaka uza ariho amatohoza kubwicanyi bwo muri Ntega Marangara azotangura uburyo bubonetse mu mwaka wa 2024 umwaka uza nivyashoboka tukaronka uburyo umugwi Severe uzotangura gutohoza kubwicanyi bwabaye mu 1988 ivy'abarundi bita ubwicanyi bwa Ntega na Marangara mu mwaka wa 2025 amatohoza kuri Ntega na Marangara atagoranye umugwi Severe wiyemeje gutangura amatohoza yerekeye ubwicanyi bwabaye mu 1991 hamwe n'amakuba yose yakurikiye igandagurwa ryane icubahiro umukuru w'igihugu Ndadaye Melchior muri Gitugutu 1993. Recommande au gouvernement de la République du Burundi de donner les moyens n'amashinga amateka na nkenguza amateka mwitangazo basohoye bagahamagarira leta kongereza uburyo buhabwa uyo mugwi nkuko byasomwe na Daniel Gerard Ndabirabe arongoye inamashinga amateka. Au cours de ces moments de violation grave de droits humains. Muri iyo myaka 4 ibinogo amajana 220 vyahambwemwe abantu benshi byarafuruwe n'umugwi Severe aho hatowe ibisigarira birenga 22,000 muri komine Mugongomanga y'intara ya Bujumbura ngo akaba ariho hambere hatowe ikinogo kirimwo ibisigarira byinshi birenga 1,500 nkuko uyarongoye Severe yabimenyesheje. Mireille Kanyange harakenuye isuzuma ryakozwe na sentare ijeje kugenzura amatungo ya leta mu bitaro byo mu ntara zine mu mwaka w'2018 gushika mu 2022 ngo vyerekana ko hari abaganga bataye akazi bivuye ku mushahara muto bahembwa bakaja gukorera mu bindi bihugu. Vyavugiwe mu nama nshingamateka kuri uyu wa kabiri aho umushikiranganje w'amagara y'abantu yashikiriza ivyavuye muri iryo suzuma. Bamwe mu bashinga mateka bagasaba ko umushahara wabo uduzwa kugira ngo ivyo guheba akazi bigabanuke. N'inkuru tubaza Sheila Irambona. Muri ivyo bikorwa vy'inama nshingamateka abashingamateka benshi bagarutse kuri ico kibazo c'abaganga baja gukorera mu mahanga bakaba babajije umushikiranganje w'amagara y'abantu ko ico kibazo kidafitaniye isano n'umushahara baronka. Abaganga bakaba babajije igituma ivyo bitaro bifise uburyo bitaduza uwo mushahara kugira babahamagarire kuhaguma. Abaganga bagenda gute kandi tuzi ko mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu hariho ibitaro bya hariya mu district tuzi ko birimo amahera menshi cyane nayo mahera bayakoze iki none bonanirwa gute kugira ngo bazane abaganga canke abaganga babaha karusho bonye kana mahera bayafise. Abaganga bariko baragenda sikuvuga ngo bagenda banezerewe barafise ico bahunga. Twarabonye mu minsi yahera imishahara y'umudokteur murabona ko biteye ubwoba. Nimba bagenda hari gituma bagenda, nimba aragashahara gato sinumva ko nabo barabizi nabone n'abadogoteri kwirirwa barayumvira barakwiye gufata ingingo zibereye kugira ngo ikibazo gihere. Bakibaza igituma ubushikiranganje budashobora kandi kuduza uwo mushahara kandi abakorera mu gisata cigenga babishobora. Umushikiranganje w'amagara y'abantu akaba yishuye ko kugira baduze umushahara ubushikiranganje bukurikiza amategeko ahari. Teka ibijanye n'uburusho ibijanye n'umushahara
biratunganywa hamwe bigasaba ibyanditse aricyo gituma rero nimba ari byo nabyo nyine byo kwigwa hakagira ingene bitunganywa kumbure biciye mu nyandiko canke mu wundi mwumvikano woba kubo vyega. Kubw'amakuru dukesha ubushikiranganje bw'amagara y'abantu ivyigwa vyakozwe mu 2021 abaganga bashika 130 bakorera ku bitaro 80 baragiye gukorera mu mahanga. Umukuru w'inama nshingamateka akaba yasavye ubushikiranganje gushikiriza ico kibazo muri leta kugira gutoregwe umuti. Sheira Irambona na urakenuye ibikorwa vy'uburimyi ngo ni intambamyi kwikingirwa gishamba cimeza rya Mongeri mu ntara ya Rumonge na Bujumbura. Abahagarariye iryo shamba bemeza ko uburinganire bwaryo bwagabanutse ibirometero kwadarato vy'ababa 2,000 bivuye kuri ivyo bikorwa. Ubuyobozi bukuru bw'ikigo kijejwe gukingira ibidukikije OBPE bwibutsa ko bibujijwe kuvogera ikibanza gikingiye. Televiziyo Isanganiro ifadikanije n'ishirahamwe Rainforest Journalist Fund hamwe n'ikigo Pulitzer Center yarungitseyo Omer Nduwayo. Kuva ryemezwa ko ribaye ikibanza gikingiwe mu myaka ya za 80 ishamba cimeza rya Monge ryaharugwa ku buringanire bwa kilometero kwadarato 5,000 ariko kuva mu 90 abarimyi bagumye barivogera basibanganya imbibe zaryo nkuko vyemezwa na Niyongabo Cyprien ari hagarariye. Igihe yashingwa muri 89 iri ku buringanire bw'amahegitare 5,000 ubu unyisigaye hafi ku buringanire bw'amahegitare 3,200 binjiramo kurima batima ivyo biti baca bagishiraho imihana. Abanyagihugu bahakorera batanga imvo zitandukanye ku bituma baharimira. Bamwe bati nuko twahatswe hari wacu. Mu bisanzwe hagezeho leta yaje gushinga nk'akarimbi harabayeho ink'ibintu vy'akarenganyo. Bashobora gusanga nk'umuntu amaze nk'imyaka 70 aho aba ngaho hantu bati aha hantu ubuze nk'ico utanga mu bisanzwe bagaca bavuga ati uri mu ishamba. Abandi nabo bavuga ko bahera bacunga iryo shamba bita bagarade amahera bita ikibando kugira babahaho barima. Uhifuza kwa rima urarondera ikibando kuvuga amahera uzoha abazohaguha hamo ico kibando kirondeye ugacura umuntu ugiye ashikira bagarati hama bagaca bahaguha. Imvo zinyuranye nizitangwa nabo bacunzi basigura ko abanyagihugu bahirukira kubera hamera cyane. Aha anye bahora baharima urabona ko hamaze kuba intu atacatsi kihamera n'ibiti bidashobora kumera baca bimuka bagaca bagenda kuja kwigirayo bakaca bahita cakibira bakaca bacigiza hirya. Bimwe mu bihano bihabwa umucunzi w'ikibanza gikingiye iyo afashwa kebeye abarima harimo kumwirukana mu kazi. Bisigurwa na Berkimas Hatungimana umuyobozi mukuru w'ikigo kijejwe ibidukikije OBP. Twama turiko turabikurikirana umukozi tubonye yuko yagize uruhara mu konona ibidukikije canke mu kuza gusibanganya imbibe canke mu kuhinkiki abasanzwe baza kurima muri amashamba akingiwe ubu turamuhana kandi igihano tumuhereza gito nukumwirukana. Tumwirukanye mu kazi ubutungane bwo buca buboneraho kugira buce mukurikirana kwene makosa aba yakoze. Ku bwa Andre Nduwimana umwigisha wa kaminuza yanonosoye ibijanye n'ibidukikije kugira ikibanza gikingiwe citabweho hasabwa urunani hagati ya leta n'abanyagihugu babanyi bacu. Harimo agahaze kuko ubumenga ni leta ikinga leta ukamenga iriko iragwana n'abene gihugu hategezwa kuba kuja hamwe uko kuja hamwe naho ntibabwi imyaza ngo kuroroshe umuntu muja hamwe igihe wemera ico yifuza nawe akemera ico wifuza. Urumva bajya bene gihugu benshi barafiseyo ico baronderayo bigiye mu mwumvikano burya ishamba ryo kingirwa nabo bantu nabo imyitwarariko yabikumbirwa. Iryo shamba rigeramiwe rikora kuri komine Mukike y'intara ya Bujumbura hamwe n'amakomine ya Muhuta na Bugarama mu ntara ya Rumonge. Omendo wayo tugushimire nongere nshimire n'abagenzanje bandi bamfashije gutorokanya no makuru tubashikirije kuri no munsi ndabashimiye namwebwe mwese mwadukurikiye hano niho duciye tunayasozerera nk'abandabifurije kubandanya muhimbagwa n'ibiganiro byacu.